Turi ku munsi wa gatanu ni genekerezo rya 15 ukwezi kwa kane 2022 kaze muri ano makuru twabateguriye mu nkundire ndahere ku nkuru ziyagize. Kwiyunguruza uja mu gihugu hagati ntibyoroshe uretse ubukene bw'igitoro buvugwa ubuho vyunyuwe n'abaja guhimbariza umunsi mukuru wa Pasika hagati mu gihugu twabiteguye mu ntango zano makuru. Nayo abakenyezi bibungenze bidogera ibitaro vya leta ko bitabaronsa imiti ikwiye ngo harimwo ukutamenya navyo twabiteguye. Amakuru saya gusa aya nayandi ni mukanya ndabaramutse nongere ndabaha ikaze. Ndasubiye kubaha ikaze. Nari ndabibabwiye mu ntango zano makuru ibiciro byo kwiyunguruza uja mu gihugu hagati byaraduze cyane ndetse hari naho byadugijwe na kabiri. Nk'akarorero mu ntara ya Gitega uno munsi baduga ku mafaranga ibihumbi 25 abasanzwe bunguruza abantu baja ngaho mu gihugu hagati basaba leta kubaronsa igitoro kugira bibakundire kunguruza ingenzi zija mu gihugu hagati cyane mu gihe himirije umunsi mukuru wa Pasika. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Rafael Nyandwi. Ukwinguruza ku bariko baraduga mu ntara zitandukanye zo hagati mu gihugu ntibiriko biroroha muri iki gihe cegereje umunsi mukuru wa Pasika. Zimwe mu ngenzi twasanze ku gituro ca Kotebu bari bihebuye bivanye n'ikena ry'imodoka zategerezwa kubunguruza ku gatumba. Hampande yo kubura kw'imodoka ziduga hari n'ikibazo cyo kurindira umwanya muremure ata modoka zibonetse nkuko zino ngenzi zivyivugira. Tabuzi itike ngaha kuri Volcano n'andi mahashase ngaha atandukanye ariko cyatugoye cyane kuko bariko baradusigurira impamvu zo kubura ibitoro ko mu misi heze waraza itike ntiyakugora cyane ahubwo baranagusitanira ko kugira baziguhe n'ingoga ubwo biraboneka cyane ko atari ko bimeze. Tushaka kudoga ariko twabuze amatike kubera imiduga nayo yabutse kumva y'igitoro maze nk'amasaha 2 ngaha nabuze imodoka. Manirambo na Cedric ni cegera c'urongoye parking y'amaprobox aduga Gitega aramenyesha ko abashoferi baduza amatike biba bifise impamvu aragira nico asaba leta. Igitoro kibonetse akaduza ibeyi sivana ingene yoba yakironse acumukuye uravyumva nawe waraye kuri station baba konsomye vyinshi barashobora no gusorora kugira bakironke. Rero mu mwanya bamaze kukironka bazanga bagashirako nk'igihumbi kwitike itegekanijwe na leta. Twasaba ko leta yoraba uko yobigira ikatuma iduza igitoro kikaboneka kugira ingenzi zitahe. Mumenya ko dushise kuri ico gituro c'amaprobox itike iduga imuramvya wategerezwa kuriha ibihumbi 10 Igitega ibihumbi 20 mu gihe Ngozi wategerezwa kuba ufise inoti y'ibihumbi 25. Rafael Nyandwi urakenuye mu bijanye no kumenyesha amakuru ngo naho hakiri intambamyi zitari nke mu mwuga wo kumenyesha amakuru ngo bikunze abegwa n'uwo mwuga bakaja hamwe ngo birakunda ko bashobora kuzitorera inyishu. Ibyo byavugiwe mu ruganda rwatunganijwe kuri no wa gatanu n'ikigo kijejwe gucungera uko ibinyamakuru bikora hano mu Burundi sense bafatikanije n'ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru. Pierre Claver ruca mu vyuma. Muri urwo ruganda rwari rwatunganijwe ikigo kijejwe kugenzura uko ibimenyesha makuru bikora mu Burundi sense gifatikanije n'ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru hari hatumiwe abarongo ibimenyesha makuru 60 biri ku mirimo mu ntumbero yo kuganira ku bijanye n'uwo mwuga nkuko bivugwa na Ambassadeur Vestine Nahimana arongoye ikigo sense. Ibigiye inama bigira imana tugira ngo tuganire nk'umuryango tuganire nk'abakorana tuganire nk'abene gihugu kugira ngo turabire hamwe ubwa mbere tubanze tumenyane kuko harashiye igihe kitari gito abayobozi bamwe n'abandi bahindagurika icyo umuntu yovuga paysage mediatique irahinduka. Uno munsi rero n'akaryo keza kuko bamwe n'abandi bamenyana nabo nyene bagakorana bazinanye. Nayo Thierry Kitamoya umunganizi w'umushikiranganje wo mu kumenyesha amakuru avuga ko bari hamwe bashobora gutorera inyishu intambamyi ziri mu gisata cyo kumenyesha amakuru mu Burundi. Intambamyi ya mbere novuga yuko ari ubukene buvugwa mu binyamakuru
ingorane igira kabiri ni ingorane ijanye n'ubumenyi budakwiye mu bamenyeshamakuru bamwe bamwe. Ingorane ya gatatu twabonye mu mwuga nuko igisata gisa n'icaratewe ni irikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi, aho umuntu wese ashobora kwiyita umunyamakuru ugasanga ariko akwiragiza amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi, amakuru mugabo atariyo. Intambamyi igira kane ni kumbure ukugene abamenyeshamakuru badashobora gushikira amakuru ahari, harimo yambo y'ubukene navuga, hariho kumbure abandi bantu badatahura ibikorwa c'abamenyeshamakuru ntibaheze ngo batange inkuru. Ubwo ruganda rukaba rubaye inyuma y'izindi zimaze iminsi ziba, yaheruka ikaba yari yabereye mu ntara ya Rutana. Claver ruca mu vyuma, nawe urakenuye. Naye nabibabwiye mu ntango zano makuru, kutamenya ngo ni kimwe mu bituma abakenyezi bibungenze bidogera ibitaro vya leta ko bataronswa imiti ikwiye iyo bakitswe n'amagara, ni mu gihe basanzwe bavugwa ku buntu. Arlette Mugisha. Abakenyezi bibungenze barahura n'ingorane iyo bagwaye, kuko benshi bivuza mu bitaro vya leta aho bafise uburenganzira bwo kuvugwa ku buntu, rimwe na rimwe ugasanga ntibaronka imiti ikwiye nk'uko baba bavyipfuza. Muganga Consolata Ndayisenga asanzwe akora mu gisata cyo gukurikirana abo bavyeyi, akaba yemeza ko ico kibazo kihari nk'uko abitubwira. Nk'umukenyezi yibungenze afise malaria, turamuvura tumuvuje imiti dusanze dufise. Umukenyezi afise menace d'accouchement prématuré canke menace d'avortement, turashobora kumuvuza imiti dufise basanzwe baronka ku buntu. Ariko hari igihe bishika ugaca usanga umukenyezi ategereza kuronka umuti bimwe bita ama specialité, tumwandikira ordonnance akaja kugura. Ariko ngo naho biruko ivyo byose birategwa no kutamenya kwabo bavyeyi, aha nabahamagarira kwama bibangikanya amahera mu gihe cose bumvise bakitswe n'amagara. Hariho ingwara abakenyezi bubungenze bagwara, leta idashobora gukontorora ngo ituriha amahera. Izo ngwara nk'akarorero nobaha, hariho nk'umukenyezi azashushe, hari umukenyezi wundi usanga ashushe agwaye malaria, uwo turamuvura nta ngorane irimwo, turamuvura ku buntu. Rero ico nosaba abavyeyi nuko bategereza kumenya ati ngiye kwa muganga, bakitegekanya amahera yo gushira ku ruhande kugira nibasanga iyo ngwara bagwaye kumbure batayivura ku buntu bashobore kuriha amahera. Ivyo bikaba biruko mu gihe umugambi wa leta uvuga ko abavyeyi bibungenze n'abana batarenze imyaka 5 bavugwa ku buntu. Arlette Mugisha. Ngo haracyariho agahaze mu bijanye no kwegeranya ibitigiri hano mu gihugu c'u Burundi. Ivyo bikaba bivugwa na Jean Bosco Sibomana arongoye by'imfata kibanza ikigo ca leta kijejwe kwegeranya ibiharuro Istebu, akaba bivuze mu ruganda rwatunganijwe kuri uno wa gatanu. Tumukurikire. Intambamye zirahari cyane cyane iyo usanga mu kigo Istebu dushira habona ibiharuro mugabo ababikenera kubikoresha ntibaronke umuco kuri byo, no kuvuga ni habeho inganda zivuga ziti ibiharuro vyerekeye uburimyi nibi, ibiharuro vyerekeye amagara y'abantu nibi, kugira ngo abantu bose bazi barabimenya buri gihe. Hariho n'abandi batororokanya ibiharuro hirya no hino, ariko kubera kumbure ubushobozi babifitiye atari bwo, cyangwa ugasanga abakenera ivyo biharuro baraje kubirondera mugabo atagwego ruhari rubabwira ruti nyabona ibi biharuro bitegurirwa muri kiriya gisata, ibiharuro bitegurirwa muri kiriya gisata, ugasanga abantu barajuragiritse. Mu gihe rero aha na hariya hariho ingorane, ugasanga ivyo biharuro ntibabitanga, cyangwa ugasanga abariko barabitororokanya ntibafitiye ubumenyi, niho hacatera ingorane. Ariko muri ico gitabo barerekana neza bakavuga bati ivyo byose Istebu nk'urwego ruri hagati mu bijanye no gutororokana ibiharuro mu gihugu ruzotegereza kuvugana n'abo bantu, habeho uguhererekana ibiharuro bivuye naho bikorerwa, kuko ikigo Istebu kiregeranya ibiharuro kiciye mu maministere canke kigaca mu bigo bijejwe bitororokanya ivyo biharuro. Mu bijanye n'inkino,
Kuri uno wa gatanu hatangujwe icese imyiteguro yo kwitegurira inkino za Jeux Olympiques zizobera mu gisagara ca Paris hariya mu gihugu c'Ubufaransa. Izo nyigisho zikaba zatangujwe n'ubuserukizi bw'igihugu c'Ubufaransa. Eugene Sabayezu aserukira umugwi w'igihugu mu nkino z'abagendana ubumuga akaba yashimye tumukurikire. Rero bugi ibikorwa bizokorwa ni byinshi uhereye mu myiteguro y'abakinyi, uhereye mu kurondera amasponsoro, uhereye kuvugana n'abamenyesha makuru, uhereye mu gutegura abakinyi amashampiyona atandukanye bazogenda baragira. Ivyo byose baheza bavyuguruje ku mugaragaro. Murazi yuko no kugira ngo abakinyi baje hariya canke bose bagenda hariya hariho ico no kwita ama procedure canke ivyankenerwa abakinyi canke abanonotsi canke ibihugu bibwirizwa kuba vyarujuje. Rero igihugu cy'Ubufaransa ko ariko kizobitunganya byaritanguje ku mugaragaro ivyo bikorwa. Hanyuma harobe amashira hamwe nka za Comité Paralympique na Olympique abwirizwa kuzoza arakoresha ico no kwita iyo label ubwo ico gicapo ca Terre Doge 2024 mu bikorwa byo guhimiriza abantu kugira ngo izo nkino za Jeux Paralympiques zizogere bamaze kumenya Paris. Ahanini wanashaka nukugira ngo bateze imbere, wanashaka visibility y'ico gihugu. Hama igikuru natwe duhungukira nuko baca bemera nabo nyene hari ibikorwa bimwe bategura kuzokorera aho babasanzwe bagira kugira ngo bashobore gutegura gufasha igihugu kwitegurira neza izo nkino zituguruye ibikorwa twa tumaze iminsi dukorana. Ubu rero bigiye ku mugaragaro batwereka ingene twitegurira dushobore kuzoronka abanonotsi benshi, delegation nininya izoshobora guserukira Uburundi. Eugene Sabayezu arongoye umugwi w'igihugu w'inkino z'abagendana ubumuga. Nino kuri iyo nkuru ijanye n'inkino za Jeux Olympiques zizobera mu gisagara ca Paris hariya mu Faransa mu mwaka wa 2024 duce turangiza ko amakuru twari twateguye kubashikiriza. Reka ndabashimire mwebwe mwafasha kanya ko kuyakurikirana. Banishimiye ni bagenzanje bamfashije kuyegeranya. Claude Nduwimana na Boris Jire Ingabire bari mu buhinga bw'ivyuma bakoze ibishoboka byose amajwi n'amasanamu birabashikira aho muri. Arlette Mugisha niwe yarahagarikiye nawe ndamushimiye. Reka ndabipfurize ko bandanya mugira ibihe byiza mwese aho muri murakoze.